batera abandi amabuye mu buryo bwa mwemwe amajambo urusaku n'ibindi so kandi ntabwo jewe pastor Mugisha canke ishengero rigomba gushigikira abakobwa canke abahungu yuko bakora ivyo bintu imbere y'ubukwe kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko batagomba kubikora so iyo babikoze imbere y'ubukwe mu yandi majambo babakoze ivyo bataterezwa gukora so mu majambo makeya ntavyo dushigikiye mwishengeri wacu canke jewe ku gatwe kanje yuko umukobwa n'umuhungu baryamana canke babana ubukwe butaraba ngwe umuryango ubahezagire ishengero ribahezagire n'igihugu kibahereze igipapuro cyo certificate yerekana yuko abantu ico naco ni kigwa kininiya andiko mvuga amajambo makeya kwera ikibazo cy'umwanya aha niho nzoronka umwanya kumbura ikindi giye yo kuganira certificate ivuga iki umugisha w'Imana uvuga iki umugisha w'umuryango uvuga iki ku ico kintu cyose kirase igikogwa cacu andiko mvuga gusa muri rusange so mu yandi majambo mwishengeri wacu muri Eglise de la Transformation cyangwa ishengero ry'induka ntidushigikiye yuko umukobwa n'umuhungu baryamana bataragira ubukwe ntitubishigikiye nta nivyo tuzoshigikira ibejo canke hirya yejo gushika Yesu Kristo agarutse mugahe ikibazo byashitse noneho Kaze kandi kuri Gisha TV turabandanya ikiganiro cacu na Pastor Mugisha. Pastor Munkundi nashaka ko twinjira encore plus muri detail kuri yo topic twariko ahishengero rya Kristo iri ivyizere vy'ishengero ko biriko birahinduka. Nashaka tuganire ku ma topics ari novuga ari controversé. Nashaka duhere kuri topic ya divorce. Uko ishengero ry'Imana uko twisunze ijambo ry'Imana uko ishengero ry'Imana bibona uko bisanzwe bikogwa nuko namwe mubibona kandi nashaka muce mubandanyiza ku kindi kibazo ese birarekuriwe ishengero guhezagira gusezeranya abubaka bari divorce. Karibu Pastor. Urakoze mbaje ibibazo bigoye kandi wanabivuze ati nibazo biri controversy so ndiko nimvira ingene no vyishura kugira ngo sindangiza ikiganiro nanje nabaye controversy ariko uretse yuko nta kintu ujya kiryoshe Kristo yari controversy ribaza yuko mu ijambo ry'Imana ribitwereka Paulo niko byari biri abigishwa niko byari biri i Roma ntibaberekwa kubera ukuri bari bafise ukuri kw'ijambo ariko imbere ko ninjira muri iryo jambo nagira kandi nsubire muri aya majambo nagira nsubire kandi kwibutsa abantu kubera ko turi mu ndwi ya nyuma itegura indwi yihiganwa rya Gisha ihiganwa twateguye kugira ngo dushigikire abaririmbyi b'abarundi bari mu bice bitandukanye badafise ubushobozi bwo kugira ngo bagaragare twashoboye kubafasha kugira ngo bashobore kugaragara bagaragaze n'ingabire bafise kandi kugira ngo nizo ngabire igihugu kivyungukiremo mu buryo bwo gutazira Imana kubera ko mu ndirimbo twasavye ko bazotegura harimo indirimbo yo gutazira Imana ariko bashira igihugu cy'u Burundi maboko y'Imana so ivyo kuri je ningira kamaro kubera ko biravuga ngo Imana iba hagati mu mashimwe y'abana bayo nifuza yuko Imana izikaba hagati mu mashimwe y'abarundi abari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu so nkuko nagenda bivuga bifuza neza kumviriza ikiganiro ca mbere ikiganiro cyacu ca mbere haravuga neza ingene ibintu aho bigeze ariko mu kwezi kwa gatandatu indwi ya mbere kwa gatandatu tuzotangura kubona abaririmbyi bashika 30 bafise indirimbo zitandukanye kugira ngo dushobore kuvota abaririmbyi twabonye yuko indirimbo zabo
ndavyita ngo iko biragoye ko umva umupastor umugerageza gushakisha amajambo nyene yavuga kugira ngo ntuje kure y'ijambo ry'Imana. Shatse kuvuga biragoye kuvuga umuririmbyi ngo uyu ni wa mbere gusumba abaanye, mugabo cyo umuntu abashatse kuvuga hari umuntu aririmba indirimbo ugasanga indirimbo irimo amajambo meza gusumba ayabandi kandi amajambo y'Imana, melody nziza, gashobora gusanga nijwi nuko yaririmbye. So rero nico tuzokora, dukene ko mudufasha kugira ngo toremwe batatu babaye abambere mu baririmbye shika 30 hamwe no muri batatu bambere muri korali zishika hafi 5, kandi nanavuze mu gice ca mbere uko Imana ishimwe naragiye ko nasanze ari mu benshi harimo abatari bakeya bari mu nkambi z'impunzi. So nizera ngo hari ibintu byinshi bazohungukira. Imana niyanadufasha akabamo nk'aba mbere muri ivyo bari muri ubwo buzima. Uwa mbere azonka $1,000, wa kabiri $700, wa gatatu $400. Nibaza yuko ayo mahera azogira akamaro kadasanzwe, kuko nzi ko benshi muri ko twagiye tuganira no kuba baramaze kuronka $50 hari abatarayaronka mu buzima bwabo bataranayabona. So harimo bakiri bato, harimo abakuze, harimo bashaka n'abakuze cyane, hari iki gikuru nizo ngabire dushaka gushigikira. So rero navuze ngo Gisha TV izoha ubwo bushimwe batatu ba mbere, ariko mu baririmbyi hamwe na batatu ba mbere muri za korale ko ari 5 no muri baririmbyi bashika 30 baririmba ku gatwe kabo. Ariko twizera ko mu myaka iri imbere bizoba binini ya gusumba, ko nihiganwa rizokwama riba buri mwaka kugira ngo duhagurutse abakiri hasi, duhagurutse adafite ubushobozi nka bya bihangange Imana yaduhaye. Ko mu Burundi Imana yaduhaye bihangange, nakunda kubavuga ko n'abagenzi n'inshuti n'abantu personnellement twagiranye ibihe bitandukanye, niko ndavuga Apotre Apollinaire, Pasteur Dudu n'abandi barya Imana yarabahezaga kandi Imana ishimwe, kandi bavyaye benshi barera benshi mu buryo bwo gutazira Imana. Ubu rero twifuze ko namwe bari hasi badafite ubushobozi yuko nabo bahaguruka, ingabire zabo zigaragara. So tuzofasha, kandi muri Gisha TV dusize n'izindi programme nyinshi z'ibindi bikorwa bitandukanye by'abarundi bariko barakora mu buryo butandukanye no mu mpande zine z'isi, ariko bitabuze ko n'abandi muri Grand Lac mu karere k'iwacu dushobora gufasha mu nzira nyinshi zitandukanye, kuko twese turi bamwe. Hari aho tuzohurira mu buryo tuzogenda dushigikirana twongera dufashanya mu murimo w'Imana. So indwi ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mwitegure, muze mufate umwanya wo kumva izo ndirimbo, mwongere mudufashe kugira ngo mudufashe muri vote, kugira ngo dushobore kuvota uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Muzoba mukoze, Imana ibahe umugisha. Reka rero twinjire muri controverse nkuko cya kibazo baravuze, ariko navuze ngo ibibazo byose twagiye tuganira nagiye ndabica hejuru cyane, sininjiye deep indani ibwina muri ibyo bibazo kugira ngo umuntu ashobore gusobanura mu buryo bwagutse. Ariko nibaza yuko avec le temps umwanya uzogenda udufasha, tuzogenda tuganira. By the way, abifuza yuko tuganira bazi ko afise icyo bashobora gupartager, bazi ko icyo bashobora gusangiza abandi, of course baba Kristo, abantu b'Imana. Mugani utabura umuntu w'Imana ariko ukaba ufise ikintu ushobora kumva ushaka kugira icyo uvuze, turashobora kuvugana tukiga ingene washaka bikenewe, dushobora kuganira kuri izo topic, kuko nifuza ko zifasha abantu benshi. Kubera ko ni ibibazo bikomeye mu ishengero, ni ibibazo bikomeye cyane mu ishengero, na cyane mu ishengero ryo muri Canada, mu ishengero ryo mu Burayi, muri Afrika, mu Burundi, mu Rwanda ni kiraba ikibazo gikomeye. Ariko muri bihugu turimo ni ibibazo bikomeye cyane. Twabambaje ikibazo cha divorce, ikibazo cyo gusezeranya umuntu afise inda, abantu badivorshije. Haro n'ikindi kibazo gikomeye muri eglise, mbe eglise ashobora gusezeranya umuntu ari enceinte yavyaye, no ari enceinte yasamye ataragira ubukwe, eglise ashobora kumusezeranya n'ibindi bibazo bitandukanye. Ibyo nibazo twamadura navyo imisi yose mu murimo w'Imana, kandi maze kugana n'abandi bapastori benshi n'abakristo benshi muri Canada, mu Burayi, muri Afrika nikiraba ikibazo kinini ya cyane. Ariko no question naho biko birahari, mugabo nibifise impact
nk'iyo ngaha muri Canada canke mu Burayi. So ibyo ni ibibazo navyo ngira nce hejuru mugana navuze nti birashoboka yuko ushobora kuba uri muri iyo situation waradivorishije canke ufise inda canke wavyarigeze gushikira ukaba wifuza yuko tuganira kuri ico kibazo canke birakenewe wigifise ko experience ushaka ko tugirana ikiganiro wo twandikira tukaganira kugira ngo ico twifuza ni kimwe. Ico nifuza jewe personnellement nka Mugisha nk'umupastori nk'umugabo nk'umuntu nifuza yuko ibibazo nk'ibi abantu babiganira ko kugira ngo bifashe benshi kuko ari benshi baba muri izi situation ariko kikaba ikibazo kigoye cyane kikaba ikibazo kigoye kuko iyo byashikiye umuntu hari uko umuryango umubona, hari uko ishengero rimubona, hari uko abavyeyi bamubona, hari uko abagenzi bamubona, hari nuko tumufata. Ariko hirya y'ivyo hari uko Yesu amubona nuko Yesu amufata. Ico rero kiringira akamaro gusumba. Mugaye ikibazo aho kiri naho ico kiringira akamaro gusumba kuko tutari mu ijuru turi mu isi. Uco usanga we really care. Uco usanga twebwe byashikiye canke twebwe turiko turabibamwe. Hari ukuntu uco usanga kiba ari ikibazo. Uteza gufata umwanya wo kwiyumvira mbega abantu bariko banyumvira kwiki. Umuryango nyumvira kwiki, abagenzi banyumvira kwiki. Abagore banyumvira kwiki, abagabo banyumvira kwiki. Abo pastor banyumvira kwiki, abo dusenga banyumvira kwiki, abana banyumvira kwiki. So rero kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero mbaje ikibazo gikomeye kirakomeye ku buryo no kucishura biba bitoroshe. Mugabo reka ngerageze kugira ico ndabivuze ko. Reka nsubire inyuma gato nangure ica divorce ndagereze ko mugana ntangure dufate ku mukobwa yibungenze akibungenga ataragira mariage. Icambere novuga niki mwishengero aho navukiye aho nakuriye muri Afrika mu Burundi naravutse ndakura nkura nigishwa yuko kizira kazirizwa yuko umukobwa cyangwa umuhungu ashobora kuhuza igitsina n'ubundi hatarabaho ubukwe. Iyo vyashitse naho umukobwa gasama eglise kirazira ko imusengera. Eglise igomba kurindira hariho processes uko muri Afrika bakunda kubigira baraza bakabivuga muri eglise hanyuma abakozi b'Imana bakabacisha mu rutonde ubwa mbere rwo kwihana bagatora ko ivyo bakoze atari byo hanyuma bagagara imbere y'ishengero bagasaba imbabazi ishengero. Of course babasabye utangurira Imana hanyuma ishengero umuryango urumva umuryango wo nibaza ko bera ni mwibanga bera mu muryango n'abafisi uko bigenda. Ariko muri Afrika ivyo byose birangije cyane mu Burundi kamvuge mu Burundi simvuge Afrika ko hose atari ko biri ko muri Afrika y'Epfo ndazi ko atari n'ahandi henshi hatandukanye ntibaheza ngo bamusengere bararindira yuko mariage iba bacoja muri mariage civile ko mu Burundi habaho mariage civile hanyuma abantu bavuye muri mariage civile bagacoja mu ishengero kugira ngo eglise nayo ibaho umugisha. Mbo uko niko byagenda mugabo ntibamusengera barindira yuko avyara amaze kuvyara ikaba ariho baca bamusengera yaramaze kuvyara. Niko twavutse batwigisha kandi tuvyizera kandi tuvyemera yuko ari uko nyene biri. Paulo yavuze ngo nkiri umwana niyumvira nk'umwana ngo maze gukura niyumvira nk'umuntu akuze. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Personnellement nakuze mu murimo w'Imana ari uko ndavyumva ari uko ndavyizera kuko ari byo bari baratwigishije abatureze abadukuje mu murimo w'Imana. Abatureze mu murimo n'abadukuje mu murimo nzokwama ndabubaha nzokaba nubaha uruhara rukomeye bagize mu buzima bwanje mu murimo w'Imana.
mugabo uyu munsi namaze gukura nanje nkaba umwungere ku gatwe kanje nkashobora kwiga ijambo ry'Imana nkasoma ijambo ry'Imana n'ubu niko nagerageza kuryiga cyane kugira ngo ushobore gutahura byinshi bishoboka no gusenga kugira ngo mpemu antahuze byinshi mu buryo bushoboka. Nagiye mpura n'icyo kibazo cyuko uyu munsi aho ngeze sincemeranya nuko byagenda muri Afrika cyangwa uko babigenza. Kuri yo point ntitwemeranye. Kubera iki? Ni kubera ko kuva mu byahishuriye Yohani kuva mu itanguriro gushika mu byahishuriye Yohani nta murongo numwe muri Bibiliya, nta verse nimwe muri Bibiliya ivuga yuko nimba byashitse umukobwa agasaminda ataragira mariage kirazira yuko eglise musengera, ahubwo eglise musengera yaramaze kubyara. Nukuri aho ngeza gusoma Bibiliya ndashobora kuba ndi umunyeshure atazi cyane ijambo ry'Imana canke umupastor atazi cyane ijambo ry'Imana, mugabo aho ngeza mu gusuzuma ijambo naho ngeza mu gusoma ijambo nta hantu na hamwe muri Bibiliya na hamwe kuva mu itanguriro gushika mu byahishuriye Yohana mbona yuko kizira kikaziza ko eglise musengera. Aho rero niho maze kubibona no gufata umwanya wo kwisuzuma nacengira ikibazo. Ni nayo mpamvu uyu munsi ushobora kuvuga yuko ntemeranya n'ababikora gutyo. Iyo mvuze ngo ntemeranya n'ababikora gutyo simvuze ngo ibyo bakora bariko bakora ibyo badatezwa gukora, sico niko navuga. Ndashaka twumvikane neza ngaho. No kuvuga iki? Iyo umuntu agiye mu ishengero agenda mu ishengero kubera ko hari icyo agiye kuronderayo ijambo ry'Imana, kuko yakunze iryo shengero, kuko iryo shengero ryamubereye umugisha. Icyo nemera ni kimwe, nimba wagiye muri iryo shengero rikaba ari uko rimeze, nuvyubahirize. Nuvyubahirize ko niryo shengero wahisemo, niryo shengero ryakuvyaye canke ririko riragukuza, ririko riragufasha, ko washimye kuba muri iryo shengero ni wubahe ibiri muri iryo shengero, kuko nicyo ugiye kurondera mu ishengero. Bakwigishe, bagukuze, bagufashe. Mugabo nimba uri mu ishengero naho ritavyemera, naho Imana iha ishimwe nuko nabo barongowe kubikora. So mu yandi majambo ibiri shengero canke ririya bose bari mu murimo w'Imana, ariko bariko bikora mu buryo butandukanye bihwanye na buri muntu wese uko arongowe na mpwemu wera. Bibiliya tubwira muri Yohani 16 umurongo w'indwi gushika kuri 14 yuko mpwemu azotwigisha, akatwigisha mu yandi majambo, akadusobanurira, akugurura amaso imitima yacu na mpwemu yacu kugira dutahura ivyo Yesu yagiye yigisha, mbere akanavyagura, mbere akaduhishurira n'ibindi. So mu yandi majambo ikintu cyose birasaba yuko dukorana na mpwemu wera, tugakorana n'ijambo ry'Imana. So rero nico gituma mvuga ngo jewe numvirije mpwemu wanje, biravuga ngo mpwemu w'Imana abwira mpwemu wanje ko ndi umwana w'Imana. Jewe maze ufashe umwanya, nafashe umwanya wo gusuzuma ijambo, wo gusenga no kumviriza mpwemu icambwira mu mutima. Uyu munsi mu ishengero vyashitse umwana w'Imana akagwa muri ico caha, ico nkora nk'umukozi w'Imana washaka nisunze ijambo ry'Imana. Ndakunda buriya nta kintu nkunda nk'abikorino ba mbere igice ca 13. Iryo jambo riratubwira kuvyerekera urukundo rw'Imana. Hakuna igitabo ca Bifilipi. Igitabo ca Bifilipi naco kiratwigisha ibintu byinshi cyane kuvyerekeye urugendo, uko abantu b'Imana bagomba kubana n'Imana, ivyo tugomba gukora, ivyizigirwa, ivyiza kugira ngo twubake ubwami bw'Imana, hamwe n'andi majambo menshi mu ijambo ry'Imana. So jewe ico nemera ni kimwe, nuko iyo umwana w'Imana vyashitse akagwa muri ico caha, aba yakoze icaha gifise ingaruka. Iyo ngaruka yagaragaye, uretse ko ibyaha nka byose biragira ingaruka.
mugabo hari ingaruka zigaragara gusumba izindi. Ni nk'uko iyo wishe umuntu urasaba imbabazi Imana, kandi usabye imbabazi Imana irazikugirira. Mugabo amategeko arahari ahana abicanyi. Amategeko areza akagufata kandi agufasha ugapfungwa uzira icyo cyaha wagize iki, icyo cyaha cyo kwica abakozi. Imana yakubabariye ariko icyo cyaha cyagize iki, cyagukurikiranye. So rero mu yandi majambo, icyo cyaha ikibazo cyaco ni kimwe, nuko ari icyaha bishobora gushika ukagikora kikagira ingaruka. So iyo rero vyashitse, jewe icyo nemera nuko abantu nk'abo bakeneye yuko eglise bafata mu mugongo, eglise bafashe kandi mu ntawure. Eko ndabizi umurimo w'Imana hari abantu bafata akantu bagaca bakagira big deal, babigira ibintu birebire ngo yashigikiye ibi n'ibi. Nta kintu na kimwe twese dushigikira n'icyo tutari bushigikira, ariko twege turabica ijambo ry'Imana rivuga. Amen. Tukaraba ati mbe muri ico kibanza Kristo umucunguzi wacu yaba ari we yari kubyifatamwo gute. Kuko kenshi ibi byaha nk'ivyo byashitse abantu bafata amabuye kugira batera abandi mu buryo kera babatera amabuye, ariko batera abandi amabuye mu buryo bwa mwemwe, amajambo, urusaku n'ibindi. So kandi ntabwo jewe Pastor Mugisha canke ishengero rigomba gushigikira abakobwa canke abahungu yuko bakora ivyo bintu imbere y'ubukwe, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko batagomba kubikora. So iyo babikoze imbere y'ubukwe, mu yandi majambo babakoze ibyo bataterezwa gukora. So mu majambo makeya, ntabyo dushigikiye mwishengeri wacu canke jewe ku gatwe kanje yuko umukobwa n'umuhungu baryamana canke babana ubukwe butaraba, ngwe umuryango ubahezagire, ishengero ribahezagire, n'igihugu kibahereze igipapuro cyo certificate yerekana yuko abantu. Ico naco ni kigwa kininiya, andiko mvuga amajambo make yakwera ikibazo cy'umwanya. Aha niho nzoronka umwanya kumbura ikindi giye yo kuganira certificate ivuga iki, umugisha w'Imana uvuga iki, umugisha w'umuryango uvuga iki. Kuri ico kintu cyose kirase igikogwa cacu, andiko mvuga gusa muri rusange. So mu yandi majambo, mwishengeri wacu muri Eglise de la Transformation cyangwa ishengero ry'Ihinduka, ntidushigikiye yuko umukobwa n'umuhungu baryamana bataragira ubukwe. Ntitubishigikiye, nta n'ivyo tuzoshigikira ibejo canke hirya y'ejo gushika Yesu Kristo agarutse. Muga ikibazo byashitse noneho, Eglise cibigenza gute? Ico Eglise igomba gukora, nemera nsuzumye ijambo ry'Imana, nkaraba urukundo rw'Imana, nkaraba Yesu wamuzanira umugore yasambanye. Ariko urabisi ingene turi abantu babi, bazanye umugore ariko ntibazanye umugabo. Bati mwami, uyu mugore twamufasha ariko arasambana. None ikibazo gihari, yariko asambana nande? N'igiti n'amabuye. Uwo bari kumwe ari he? Kugira ngo ivyo biradufashe kugira ngo dutawuri ingene isi imeze. Umugabo ntibamuzanye ariko bazanye umugore, kandi baje biteguye afise n'amabuye yo kumutera. Ico gihe arasa amabuye mu buryo bugaragara. Uyu munsi baza bafise amabuye mu buryo bw'impemu. Biratubwira ngo Yesu yandikira hasi, arangije arabwira ati muri mwebwe utarakora icaha nabo wambera mutera ibuye. Ko mwumva yuko yamenje, nabo wambera mutera ibuye. Biratubwira ngo barahunga one by one, bose barahunga. Yesu arangije araba mugore aramubwira ati mugore niwigendere ariko ntuzusubire. Yesu ntiyamuteye ibuye, Yesu ntiyamutereranye, ariko icyo yakoze yaramufashe, yaramubohoye, yaramutabaye, yaramukingiye, yamwambitse icubahiro abantu bariko barakimwambura. So ico rero nico gikorwa c'ishengero muri situation nk'iyi. Iyo vyashitse nk'ishengero nk'abungere, twagagombye gufata umwanya tukaganira nabo bantu kugira dutahure uko vyagenze. Kandi benshi muri ko muraganira kugira ati pasteur, nukuri turaze ko twakoze amakosa imbere y'Imana n'imbere y'ishengero, ariko vyarashitse kubera umubiri turabikora. Ariko tuje ngaho gusaba imbabazi Imana n'ishengero. So iyo abantu bamaze gusaba imbabazi Imana n'ishengero, Imana ni automatique niko biri tubwira. Iyo tuyisavye imbabazi bivuye ku mutima, ubwo nyene duca tubabarigwa. Ariko aho ndazi ko ari umuntu ashobora kubaza ikibazo ati none pastor, umenya gute yuko basavye imbabazi? Umenya gute yuko basavye imbabazi by'ukuri? Navyo tuzi. Navyo tuzi. Ariko icyo biri tubwira ngo niba vyatura n'akanwa kabo, niba vyatura n'akanwa kabo, twebwe nk'ishengero, twe nk'abapastori tuvuga tuti babikoze, bavyatuye,
basavye imbabazi kuko ariko ijambo ry'Imana ritubwira. No mu gakiza nico kimwe, iyo umuntu yatuye Yesu umwami n'umucunguzi mu bugingo, ubwo nyine turavuga tutarakijijwe. Mugabo mu mutima wiwe mumenye ko pastor cyangwa ishengero atanumwe yahabonye. Mugatwe tugenda kuri confession kuko ariko ijambo ko navuze ni turabijambo kuko ariko ijambo rivuga. So no muri iyo situation rero yamaze gusaba imbabazi Imana, twebwe twisunze ijambo ry'Imana tubwira confessez vos péchés. Nimwatura ibyaha byanyu ngo nabazo bagirira imbabazi, tugatuta Imana yamugira imbabazi. Ahagaze imbere y'ishengero ati nukuri twakoze ibidakogo turasabye imbabazi. Eglise kavuga ati tubagira imbabazi. Ni iki cyobuza Eglise yuko iza ikabahereza uwo mugisha w'Imana, kugira ngo noneho ahubwo bagende baruranirwe bubake kuko bagiye gukora igiko. Ni bangahe bishika byamara gushika umugabo agata umugore, uwo mukobwa cyangwa uwo mukobwa agata uwo muhungu. So ubu rero iyo miryango yagize amahigwe, abo bajene bagize amahigwe, baravuga ati naho twakoze ibyo tutatezwa gukora, ahubwo turashaka kubitunganya kugira ngo twubake urugo ruzoshimisha imiryango, rugashimishana cyane cyane Imana n'ishengero. Eglise yari kwiye kuza ikabashigikira, ikabaha uwo mugisha, ahasigaye Imana igahabwa icubahiro. So ndabizi ko atari ikibazo cyoroshe, ndabizi ko hari abandi babibona ukundi, kandi n'ukuri ababibona ukundi nawe Imana ihabwa icubahiro. Kandi no mu mirimo murongo Imana ibaha umugisha, kandi biravuga ngo ukuri mugezemo bariko mugenderamo. Nimba ukuri mugezemo ari ukutabasengera, Imana ibaha umugisha. Ariko twebwe mu ishengero canke ibyahongeza ukuri ngezemo, abari mu ko baca mu bihe nk'ivyo, ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ndabafashe ubwo rugo bashaka kubaka bagubakane amahoro y'Imana n'umunezero w'Imana. Umugabo umuntu yabanje gufata umwanya akabaganiriza, akabereka ibyo bakoze yuko bitari ibyo, kabereka ingene imbabazi zisabwa, ingene umuntu yegera Imana agasaba imbabazi, n'ingene umuntu atunganya ibyo yari yononye. Ariko Eglise objectif ya mbere muri rwa rukundo rw'Imana tukabashigikira kugira ngo noneho bashore kubaka urugo rwabo. Navuze navuze amajambo menshi ko ni kibazo kigoye. Divorce nayo ni kibazo gikomeye cyane. Ni kibazo gikomeye cyane, nkuko nabivuze, naco ni kibazo muri Afrika ntikiraba ikibazo ko muri Afrika bobo kwanza nguma mvuga muri Afrika, ariko nta Afrika yose ubusi kwibibona, ariko amashengero menshi muri Afrika, kandi kenshi niko navuga muri Afrika, mashaka kuvuga mu no mu Rwanda no muri Congo, ko ari ahantu tuzi cyane ari wacu muri East African Community. Kera iyo umuntu yagize divorce ntibashobora kumusengera kugira ngo asubire kubaka, barindira yuko umugabo apfa cyangwa umugore apfa kugira ngo basubire kandi kumusengera ashobore kubana n'undi mugabo. Niko byari biri, ariko n'uyu munsi niko biri mu mashengero menshi, ariko rero n'ayandi atari ko bikiri. Ubunye bashobora gusengera umuntu ari muri iyo situation. Muri Canada canke mu Burayi aho tuba uyu munsi, ho sico kimwe, ho amashengero menshi muri rusange. Iyo byashitse umuntu akadivorsa, ejo iyo mvuze ejo ndavuga ni haraca igihe, akabona umuntu wese akicuza akababara, kuko turi nta muntu umwe agira mariage kugira ngo aza divorce. Uwo yo bafise ikibazo. Benshi bagira mariage kugira ngo bazabagire urugo rwiza, urugo ruze rurambe, baze barambane n'abagore babo n'abagabo babo, ariko byagiye bishika aho bishika bagatandukana. So muri Canada no muri Amerika, mu mashengero yo muri Canada no muri Amerika, mu Burayi asenga mu kuri no mu mpwemu, uyu munsi ni henshi bishika yuko umukobwa cyangwa umuhungu agira divorce, yamara kugira divorce, après igihe yaramaze kwicuza agahura n'undi musore, bagasubira bagakundana, araza gusaba umugisha muri Eglise ikamuha umugisha, hanyuma agasubira kubaka gushasha. Rero nkuko nabivuze, kubera ikibazo cy'umwanya uri kuraturega, ico kibazo sinocishura mu minota 5 ngo ndakirangirize ngaho, ariko nibaza yuko mu misiri imbere nzofata umwanya wo kucinjiramo mu madetaye,
tukagenda dusuzuma n'ijambo ry'Imana, tukagenda tugana n'ijambo ry'Imana. Binakenewe nimba ari abakeneye kugira ico batubwira kuri ayo majambo, nabivuze turabaha ikaze bazo batubwire. Bashatse tunakorana ikiganiro abakozi b'Imana batabakozi b'Imana, nimba ari abagize divorce cyangwa bari muri divorce cyangwa abariko baravye, anyway uko burongoye kose kugira ngo tuze tugane ico iryo jambo mu buryo bwagutse. So ubu nari mpagaze kugena bimeze muri Afrika nuko biri ngaha anye, ariko nabemereye ko mu minsi iri imbere tuzokiganira mu buryo buri bwagutse twisunze ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha.